tugeze igihe cy'isaha 6 zirenze ku minota 10 muri studio za Radio Magatamde FM. Akaba ari umwanya mwiza wo kubiza amakuru muri rimi rw'ikirundi tukashikirizwa na mugenzi wacu Armel BIGIRIMANA. Ndakuramukije nongira ndagwikaze Armel mu makuru y'uyu munsi. Ndakuramukije Hawa. Ndabaramukije shuti bakunzi muri ko muratega amatwi ibigano vya Radio Magatamde FM. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 28/0 umwaka wa 2020 sangwa ikaze mu makuru y'uno munsi nakabagizwe nizi ngingo nkuru zikurikira. Abene gihugu ngo barakwiye gukura amaboko mu mpuzu bagateza imbere amakomine yabo haba na cyane hamwe no gufumbatira amahoro n'umutekano. Abarimyi ngo barishimiye ko bazoronka umwimbu ushimishije na cyane umutegwa cibiharage naho bose bataraheza kwimbura. Mukanya nido ry'amakuru ubutuma amajwi abashikira neza ni Richard Ndayizigiye. Gwino muri sanze muri radio Magatamde FM. Ndasubiye kubaramutsa. Abene gihugu ngo barakwiye gukura amaboko mu mpuzu bagateza imbere amakomine yabo hamwe no gufumbatira amahoro n'umutekano. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Rumonge ahavugaho ibikorwa vy'iterambere bigeze. Inkuru dukesha Felicien Bigirimana. Tugeze ko 2020 nivyo no mwaka utanguye kandi utanguye neza kuko nubundi turi ku kivi na cyane kubijanye n'inyubako y'intara mbere n'ibindi bikorwa tuzobona dusimbataza nibijanye n'umubano mwiza umutekano narijya twegereze igihe c'amatora kugira ngo abene gihugu babandanye bafatanye mu nda mu butandukane bwabo bw'imigambwe gutyo iterambere mu ntara yacu iterambere mu gihugu cacu ritererije imbere ridasubira inyuma kubandanya rero turarikira bene gihugu n'ubundi kugira ngo bitangira igihugu bitangira intara bitangira amakomine kuko amakomine ateye imbere ni intara biteye imbere ni igihugu kiba giteye imbere turashima rero turizeye yuko umwaka wa 2020 uzoba umugisha kuri twebwe mbere tukizera yuko 2021 tuzerekana vyinshi vyarangutse muri uwo mwaka asino yibagira mbere nuko tereke 23 zo kwezi kwa gatatu 2020 ariho tuzoba twerekana imyaka 5 iheze turonse intara ibikorwa vyose bimaze kuranguka mu ntara nk'ibikorwa vy'iterambere mbere no mujanye n'imibano ibikorwa vyagiye biraranguka mujanye n'ubutunzi mujanye n'umutekano ko twagiye turatera imbere tumirira bene gihugu kubandanya babamutiye umuhoro n'umutekano kugira ngo intara yacu ibandanye itekanye igihugu cacu kibandanye gitekanye kucya bene gihugu bave muri ibi vyo kurera amaboko kuri bamwe hanyuma batera intambwe irinda marigara baje ku kivi turime twororeke jambere biciye mu mashira hamwe mu makoperative gutyo dutera intambwe mu buzima bw'intara n'ubw'igihugu. Reka amakuru yacu tuyabandanize mu makuru y'uburimyi. Abarimyi ngo barishimiye ko bazoronka umwimbu ushimishije na cyane umwimbu w'ibiharage ngo naho bose bataraheza kwimbura bagasabwa kandi kuziganya umwimbu ntibaze bawigine ngo mu nyuma baze basigare mu nzara izuri inzara. Ivyo navyo bikaba bivugwa na Nduwamungu Jafeti asanzwe ari umurimyi w'ibiharage akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Kubizanye n'umwimbu w'uyu mwaka wa 2020 umwimbu muri Bugarama w'ibiharage twavuga neza tuko tugikweza tukoresheje amaso yacu yuko umwimbu uzoba mwiza kubijanye no ku mbuto y'ibiharage kubera twabonye kese na kese n'ingwara zazifata imirima ubukoko n'ibindi nyene byakunda gukongataza byo birimwa by'ibiharage ko mu mwaka bitibonekeze bikongera bikirekanwa yuko umwimbu uzoswa kuboneka w'ibiharage kubera nk'ubu uyi naho bese batarimbura tuswa kubara yuko ikiro cy'ibiharage kigomba kugera gikoroka akarorero nk'ikiro cy'ibiharage vyera byahora ku 2008 twabona yuko umwimbu kurakoroka ku 1200 naho benshi basuye kwitanga bakarima umwimbu wabo bataraza kuwukura mu mirima ngo bawerekane canke ngo bawusohore. Ico nico kintu ca mbere na mbere maze kubona muri commune yacu ya Bugarama. Bene gihugu bo muri commune Bugarama ko aritegura kandi ku buryo bushimishije aho umwimbu batazo gusesagura kuko bamaze kubona yuko gusesa umwimbu ariko kwinjiza inzara mu rugo. Hama tugiye kugaruka kujya n'uwo mwimbu nyene w'ibiharage abene gihugu bo muri commune Bugarama bese baranezerezwa uko umwimbu wabo bagiye bakora kuntu wabitayeho. Hama kuje no kubungabunga umwimbu w'ibiharage bazobungabunga kugira ngo baze baronke nibisigazwa byo ku mwaka wa 2021 kugira ngo nibindi bizokwera ku wundi mwaka bizovyere bisanga ibindi munsi.
akaba ari naho turangirije amakuru yacu ariko mu badufatiye mumva heno munja hereka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Abene gihugu ngo barakwiye gukura amaboko mu mpuzu bagateza imbere amakomine yabo hamwe no guteza imbere amahoro n'umutekano. Abarimyi ngo barishimiye ko bazoronka umwimbu ushimishije na cyane umwimbu w'ibiharage naho beshi bataraheza kwimbura. Ndabashimiye inshuti bakunzi mwariko mutega amatwi amakuru ya Radio Magatama FM. Reka nshimire nabo mu Uganda gutekanya amakuru yaduterukanirije. Nibagiye gushimira Richard Ndayizigiye yatumye amajwi abashikira neza. Amakuru nayo mukamwashikirijwe na Armel BIGIRIMANA mugiraho muba mubawe. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM